abakunzi ba Star TV twitege iki murondere amafaranga tafute franga je nama nabivuze sijya mbere sijya kabiri nama ndabiva ku TV ya Star TV bro murondere amafaranga we twatanguye gukorana kiganiro ndi umuntu muto ndababwira ati mini my boss n'uyumye ataruri indege ariko je ndi boss nuko urumva ubukire bwa mbere ni mu mutwe wumva ko kenyura nyene kama uko boss umusaza muhungu je mparuye amafaranga mvise mu mutwe ni menshi gusa mu mufuko ndumye umupostinga ahubwo umupostinga gake oya ni challenge muri guposta challenge none agambana ku gafaranga nibisanzwe isi no kugambanira ubusa kunoti wagambana yivye bitanu by'amakongomani witwa boss mutoto bamurondeje urushinge ibihumbi bitanu by'amakongomani twasanze mu maronda ari vemi ku mahera ashobora kunyika ukaza gusaba ikigongo y'ibyabaye kubera inzara ariko ba diaspora ntago bakina amakano kera baragutamo akantu umuba abaye barakwika umuntu akunda kunshiramo akantu none menga baramuroze baramuhaye sumwe yivuza kandi umenga ni namubona Joachim ashobora kuba ari mu bantu bamuroze Joachim ni bamuroze ariko ishara Imana izongera umugarura hamarkonye Joachim yaramuroze ahita avuga ati nta faranga so yaramuroze amakuru ndafise hama birangira yigiye si wa muhungu mugufiya umufise wo muri Amerika umufise amadrede nkaho yawe ndamubona yaragiye Joachim yahise amuroga yaramuroze ariko Joachim nawe aragoke kuroga ariko ndumva ko ifaranga ryabuze ngomba mfata umwanya wari umuntu waroze mu diaspora ngo haramucorera yarahebevye nuyamuroze baranafunzwe ariko ntacyo umwana umwaje muturushagiye umuti turamurondera umuti amaze kuhura umwazo ucagaruka oya dukore filime naramuvaya abo bose nabaroze ntibakirongora naho harimo amadorari ko cyamamare bakunze kuvuga ati umuntu yagize amafaranga byaba ngombwa akoze mariage nzayikora none se kugara nko mugora yareka gukora mariage gute man ega abantu nkamwe bwo mufite amafaranga iyo nkatwe tutagira amafaranga iyo dufise abagore murabona abadutwara kwera ko naco twa dufise tubaha basanga mwabajanye rero bisaba murongore kugira ntimuzodutwara abaje zarongora bro kandi sikera cyane gose ubutunzi bwanje sinoguma ndabujya je nyene ariko umuntu usangira n'abantu ariko arakeneye umugore man arakeneye umugore kabisa Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV iyo mva mukagera ndazi ko muri benshi mudukurikirana ayo kandi ndetse mwana dukunze munadukunda bino bikorwa byacu dusanzwe dukora nyita ambassadeur nyita umu diplomate cyangwa umu patriote cyangwa ushatse unyite umuhinga karuhariwe mu byo kurira indege amazina yanje kandi ni menshi cyane abari menshi cyane bivanye n'uko twagiye turakora nyita Star Boy Leadership Mr Rikoda Mr Meet Mr Kimararungu Loving Town ubeshi umukozi wo mu nzu Mr I don't care Sharp Man Lion in the Jungle, Dollar Boy. Right now turi neza ku kibuga citiriwe Melchior Ndadaye ku kibuga c'indege. Abahinga nyene mu byo kurira indege tutegerezwa kuba duhari, dutegerezwa kuba ambassadeur. Umusa ivyabona bavyita umuhinga mu byo kurira indege. Umuhinga karuhari. Ategerezwa guherekeza abagiye. Abagiye gufata ruteme ikirere. Bagenda mu Bushinwa. Uramuzi? Ramuzi. Boss Mutoto. Namubwiye ko ava ngaha bampaye amafaranga. Turi kumwe n'icamamare Marcus muri kano kanya. Ariko kandi urabona ibi bipeti ndabifana vya hatari bavyita ibidoma vyo kwa ntari bipeti nakunze uburyo vyaketinze content yavyo ku buryo nayisubiyemo ucukubitwa ico bita copyright umusaza biri gute safi sana meze neza safi saza rutema ikirere ngo ayikoze ubu yayihinduye ibisi nahora nurira ngenda ingozi nduga ingozi kandi uruka gufata bisi iri Ngozi muga pana mwimi ngezi Bujumbo narazifata man usarageze ge bisi tambona kabisa sasa rero ubu uko nahora mfata bisi ko nahora mfata bisi nduga ubu ni kufata ruteme niko ngiye kuza ndafata ruteme kirere nge amenga nagapoka ahindutse gake gake amato nsumira ngo mu minsi iri imbere ku Cyongereza uzoca unabinsha ku Cyongereza ngo uri kwiga sigayenze Cyongereza vyada amwe bahora bangaye bakugaya ngo ntiwize ubugira wikuru urimi hamwe nabizi uzosanga warabasize wallahi biriko biracamo none biriko biragenda neza hamwe uzoruja mu Bushinwa uvugisha umushinwa mu Cyongereza nombo turavugana abashinwa bigenza gute mu Cyongereza watangwe ukimenya gake gake kabisa abakunzi ba Star TV bamwita icyamamare Marcus muri kano kanya agiye gufata rutema ikirere
Aheruka wari wagiye mu gihugu cy'Ubushinwa. Je nava naho wari wagiye muri Tanzania. Ntiwerekeza mu Bushinwa urahagaritse urugendo. Nuzi ko nashitariya muri Tanzania biranka ko mbandanya mu Bushinwa biza kurangira. Oya Tanzania bavuze ko ari wakoze buraya bwinshi. Sinzasubira muri Tanzania nimuzosubira kumbona kabisa. Ugiye gufata rutse mikirere kandi werekeza mu gihugu cy'Ubushinwa. Bigutwaye n'ibiki? Ugiye mu duke ni businessman. Je nta kindi kintu hari mu businessman. Ngiye kubarangurira amashuka, ariko ivyo warangiye bwa mbere kubarangurira amarido, ngiye kubarangurira n'ibirato. Usara burongore mugabo buriya anye utangwe gufata rutse mikirere birasaba kugira umugore n'amafaranga autorike. Ubu mwanya notora ifaranga kabisa. Umugore ubu nuwo mu mafaranga akambwira ati manzi wagarika umugore namubwira ati manzi minoti kwanza gake kubera ko nzorongora umuneranye na sheri wanje. Oya kubera ko jewe nyine amafaranga bien ava. Amafaranga niyo atuma ntegura umugore neza. Namugaburira amugurira buri kimwe urumva namwitaho. Nafise amafaranga yagenda kuba yafise man. Banza urondera amafaranga ya murongore man. Kubera ko afise amahera yagenda kuba yafise. Yes. Ugiye kuturangurira amashuka n'ibindi byinshi bitandukanye. Ivyo waranguye amarido, ibirato, ibi muzigo nari naranguye kiriya gemeruka. Urashika mwiyindi tangura urashika. Ako cyamamare bakonze kuvuga ati umuntu yagize amafaranga byaba ngombwa akoze mariage. Nzayikora none se kugira ngo umugore yareka gukora mariage gute man. Ega abantu nkamwe bwo mufise amafaranga. Iyo nkatwe tutagira amafaranga iyo dufise abagore. Murabona abadutwara kwera ko naco twa dufise tubaha. Basanga mwabajanye rero bisaba murongore kugira ntimuzodutwara abandi. Zarongora bro kandi sikera cyane gose. Ubutunzi bwanje sinoguma ndabujya je nyine. Ariko umuntu usangira n'abantu. Ariko arakeneye umugore man, arakeneye umugore kabisa. Oya urakeneye umugore kabisa. Arakeneye umugore agera ubutunzi bwanje. Nk'ubu muzigo ugomba ushike ntari mu Burundi. Kabisa kwa tutaraja mu Bushinwa ni giki twomenya about Shin. Kubera ko abantu turi mu Burundi tubona vya hano. Ubwo nagomba ndabakangure abarundi. Abarundi muza kurangura za Tanzania, za Uganda, za Dubai. Nagomba ndabakangure kuko jewe nta terambere shaka jeje nyene. Shaka gutera imbere n'abandi. Sishobora gutera imbere jeje nyene. Jewe inja mu Bushinwa. Naragerageje guca ku bagenzi banje. Bampe ide yo kuja mu Bushinwa biranka kubera nta muntu mani yaguha. Ntibakwizera baragukwepa. Nta muntu yaguha ide yo kuja mu Bushinwa. Baragukwepa. Akaguhenda bavuniye mugende kurangura mu Bushinwa. Nimba ufise amafaranga. Kuko bakugambane ntibakubwira uburyo bwo kurangura. Nimba ufise amafaranga genda urangure mu Bushinwa. Ko je narijanye nta muntu yanjanye man. Je mu Bushinwa nije nijanye. Nta muntu yanjanye. Kawararose nabonye abantu mwari kumwe hari abagufashe. Aranyakiriye mugabo nabwo baragwaye connection man. Nabwo banyakiriye nageze hari nije nijanye man. Ndegira kujana mugabo ugeze hari kuri airport baraza kunya nabwo umuntu aza kukwakira. Usuye kwanzu. Umuntu aza kukwakira gute ufise amafaranga. Wakoresheje inoti. Abarundi ufite amafaranga mwijukire business. Mureke kuza murajana amafaranga yanyu ngaha muri Tanzania mwajane mu Bushinwa. Zotwara ugo rukuri. Ingo kandi mu Bushinwa ari abarera ingo ngaha. Iki mu kwicenda nzogenda ndakijanye. Iki kandi iki yari mu Bushinwa ari gusanga hari. Kandi mu Bushinwa hari ibireho ko onye. Mu Bushinwa hari umuntu muremure. Iki nikindi narose ryari. Ngiki. Ikico cyo nigisane basha. Iki nigikoko cyo cyari kwica. Cyakikwica. Iki ni papa wavyo. Gifise ni dread. Iki naco bacita gute? Ijo imvura boy. Mvura boy. Genda kumbuga ziwe zose ni imvura boy. Mvura boy. None umukomedie cyanye urumurirenze. Abisi. Yarabasize. Kabisa. Nuko cyamamare message kwa kunzi ba Star TV kumburedo. Duce dusa nabaganiriza abandi. Abakunzi ba Star TV. Twite giki murondere amafaranga. Tafute franga. Je nama nabivuze sijya mbere sijya kabiri. Nama ndabiva ku TV ya Star TV. Bro, murondere amafaranga. We twatanguye gukorana ikiganiro ndi umuntu muto. Ndababwira ati mini my boss n'uyumye atarurinde garo ko n'umuhinga je ndi boss rukurumva ubukire bwa mbere ni mu mutwe wumva ko ukenyura kinyenyene kama uko boss umusaza muhungu je mparuye amafaranga mvize mu mutwe ni menshi gusa mu mufuko ndumye mu postinga ahubwo mu postinga gake oya ni challenge
Uri kuposta challenge. Kuna msalimia ex. Muramutse none ex wako. Nakusalimia ex. China. Tugiye mu Bushinwa. Bararoze ubu tuja mu Bushinwa. Nkakera waroga mwagira gute ni mu Bushinwa. Ubu nawe wacha witupa mu isanduku. Cyamamara kagenda gutwaye. Gusa nk'ibi ntibisaba ko byurira indege. Naho byo kuri rutaro. Ibikuri ni sawa. Ega indege nawo harimo akamaro ko guherekeza ntangiye kurangura mu Bushinwa. Na wewe? Kwezi. Mwese muzankurikira mani. Uzorangura province mu Bushinwa. Je Cyamamara yambwiye ko muzankurikira bro. Mwaka uzohera mfise igare. Ubundi ugenda hano umukire n'ibirangiro ucitse umukire. Utegereza kuba umukire. Ugendanye n'umukire birangiro ucitse. Nubona wagendanye n'imbuga yabaye. Ubimbwa. Ubimbwa bubwa. Umusheri wa Ronera nakera. Wamwe mugenzi wa Ronera. Wamwitare. Uyu wamwitare n'umugenyi w'amafilme kandi abishina neza. Ego umuntu yauradandaza. Baradandaza cyangwe N'amavuta. Urumva amavuta nkushaka kwimonora uraza nko kuri reya. Oya n'amavuta ndandaza. Adandaza ibirato gusa. N'ibirato. Narinzi ngo nawe kwimonora arimo. Oya. Tukujane mu Bushinwa. Kabisa uyu bamwitareye muramuzi muri filme. So nituyicara umunsi umwe dukora ikiganiro ariko one day tuzicarana dukora ikiganiro. Nakabaya nawe yaje guherekeza Icyamamare Marcos. Bro. Wagani ma bro. Yamwe ko bajana mu yambwe yuko asigaje nk'imisi 3 avuye mu Bushinwa. Imisi 3 ku buryo bwaho duhuye kungura ibicazo miliyo. Genda umwakayi akama yatavunja kama amadolari mvunjisha ngura amayinite reka tugusabire kandi ari umuntu nemerese nka ni dolari man kandi je wayemereye oya ni je oya ari umuntu nemerese nka ni dolari waraye reka turabo wayiha ari umuntu dolari waraye kandi agiye afite dolari nyinshi nani agiye afite dolari nyinshi uziko hari abantu duhura je twahuye na Natasha amasandorari ati ihegenda urihe déplacement déplacement ngiye gukora ikiganiro mana nashendi hinze umusaza ibaje amahera ya déplacement barayamaye nari nanje bijya yejo nawe rero ndakubwiye ati ngo undamutse unkore mu ntoke nzorucuza kuri turagusengeye uzatuvuga tumukire w'umwana Cyamamare sawa Cyamamare gabizoba byari n'umupira wambaye usigurije isi Soma neza nta kimwe cyanditse. Soma neza. Ibyari si imbere. Wandi uwize. Uyarize. Soma. Umupira. Oya. Burundi buri mu DNA. Ubona nga era abatwebwe. Niwe muri bro, twe turabarundi bro. Ikintu twaye hariya uza kwerekeza ugaragaza kuri umurundi. Twe turabarundi. Mbese wawo arimo idarapo ry'igihugu. Amabara gusa. Aya nama fingerprint kandi kino gisigura gutora. Maana yake ni Burundi. Igihugu. Ni Burundi. Burundi man. Ariko raba we wambaye kabavu. It means that this color is Burundi, man. Yeah, this is Burundi for real. This color? Yeah. It means that Burundi, man. Yeah. I don't think so, bro. For sure. I don't think so, man. Okay, we know how we do in Star TV. Dushigikira abarundi bari gukora Cyamamare Marcos twatuje kumusezera. Kandi namwebwe mukore man, namwe mukore. Namwe mukore. Kabisa. So, hari impano zitandukanye ugende mu following n'aba bapeti. Cyamamare manzi ugende manze abapeti muri kumwe. Cyamamare sezera abarundi rero. Ndabasezeye warahi mugire musigare. Yo sigutwara ariko. Oya. Ni kajogojogo. Wanyandege tuzogenda mu Ngozi. Vuba turaje Ngozi ku Gatumba n'indege. Hari indege ngaha ngomba kwizirira. Kati zoyandika. Aho ngiye hose zirantwara. Kabisa. Nuko umuhungu yarazimye muri sinema shaka asubire gukina film. Uzamahera arimo ngaha. Warazimye amafaranga ari. Genda zigera. Namwe amahera. Uzamahera arimo ngaha. Urase turamafaranga. Tugiye twishima. Ntabwo nazimye. Misiri mbe ndafise ibikorwa bishashe. Ariko ba diaspora ntago bakina amakano baranyika. Kera baragutamwe akantu. Umuba abaye barakwika. Umuntu akunda kunshiramo akantu none menga baramuroze. Baramuroze? Baramuhaye. Sumwe yivuza. Kandi umenga ni Joachim. Namubona Joachim ashobora kuba ari mu bantu bamuroze. Joachim ni wamuroze. Ariko ishara Imana izongera imugarura hamariko. Joachim yaramuroze ahita avuga ati nta faranga so yakora. Yaramuroze amakuru ndafise hama birangira yigiye. Si wa muhungu mugufiya. Umufise wo muri Amerika. Umufise amadirede nkayo yawe. Ndamubona.
yaragiye. Joachim yahise amuroga. Yaramuroze. Ariko Joachim nawe aragoke kuroga. Ariko ndumva ko ifaranga ryabuze. Ngomba mfata umwanya. Wari umuntu waroze mu diaspora ngo haramucorera. Yarahebevye. Nuyamuroze. Baranafunzwe. Ariko ntacyo umwana mwacu muturushagiye umuti. Ko turamurondera umuti amaze kuhura umwazo ucagaruka. Oya dukore filime. Naramufaya. Abo bose nabaroze ntibakirongora. Naho harimo amadolari sayi wanje ne cyamamare mare kusi nije bizera urashobora ninde Yesu yizera ku mahera ninde wapfuye ninde Yuda ni Yuda nize uburo nije bizeye ko wore Yuda rero mwanya numwe yashora no kumuhakana cyamamare gatatu none agambana ku gafaranga nibisanzwe ikintu kugambanira ubusa kunote wagambana yivye bitanu by'amakongomani witwa boss mutoto bamurondeje urushinge ibihumbi bitanu by'amakongomani twasanze mu maronda ari vemi ku mahera ashobora kunyika ukaza gusaba ikigongo y'ibyabaye kubera inzara ariko kabisa abakozi ba Star TV mumbarize kujana n'izi dread ahantu yazikoresheje kandi wewe Dani wari usanzwe ukijije bamugonze ninde wakugonze yo n'umwagonganye na Joboy iyo content ni mutaye yo modoka kungene bayigize ngo iri kwa Masalbia X azire nk'umuzungu umuzungu azovuga ibyabonye kabisa. So abakozi ba Star TV wamwita Dani iyo ni Joachim Smith abo basaza namugane mu following genda wandika ibidoma byo kwa Ntare kuri TikTok no kuri Facebook page uraza kubabona ibidoma byo kwa Ntare nabo bagize neza gushika muri kino kibanza babikora neza cyane bafise igipara na cyane hari tumugabo abantu baba bodyguard bataga hari tumugabo bise ngani bakibonye abo barategura bro barategura baragukeba babategura barakaze kwiboti yabo abo cyabana kwica uri kuberekana cameraman mujye bambaye mujye bagaragara bavyita ibidoma erega bavuye mu modoka ndavye abahungu twari turi kumwe ndikare burya sida ni nziza abana ibinini bya sida bamwe bivyibushe ninde yavyibushe ninde ni jewe bavuze ni je ndayigwaye munje kure cyanda barangize yabivuze cyanda barangize utazompimisha nk'iboma cagaturika nk'inju ariko nashaka ngo erega peto abantu bagwaye sida nibo basa neza kandi baba bavyibushe kwa banywa sana banafungura neza nabajya bo kwa Rojanti bo kwa Rojanti nabone bafungura neza bariyitaho sana kabisa huyu mugabo urabona ko nta ngorana kandi imyaka 12 reka ndabashimire cyane. So abakozi ba Star TV reka ndabashimire cyane amazina nje ni Starboy the Ship Mr Recorder muhinga mu vyo kurira indege turi neza na neza ku kibuga cy'indege ubundi nije negezwa kuba ambassadeur negezwa kuba icyabona cy'abantu bariko barafata rutema ikirere byandika kama turi kumwe na Cedric no kadufasha amasanamu Imana imuhezagire nawe abashiye kubana natwe cyangwa gusharinga everywhere ino link ya kino kiganiro Imana ibahezagire cyane ndabakunda cyane thank you so much.